nawe niyumvamo nashaka ntabwo ari guzi wanje ahubwo ntabwo ngafise ibibazo ndimo je nivyo byawe je ubu ikibazo mfise n'amafaranga yanje uko kumba hafi ki wawe n'amafaranga yanje uzaba ngarukaniye nareke kuntesha umutwe bindaje shinga sivyo uyu mungu nawe nigeze nkunda no sindagushaka sindagukeneye nta kintu kimwe ukora we nta kintu kimwe ukora ngo dukunda gukunde ariko uyu mwanya urankeneye ntabwo uri guzi wanje umviriza nk'imbuvunga jaja umvira mu buzima nkeneye wewe jaja Every story matters. Hello my people, it's another day, it's another blessing kwa na mkumusha kunzi wa STV. Shobodan for very kuri MIC za STV. Sasa bakunzi wa STV muri bukiganiro ca jaja aje kutwiganira yuko bakundanye n'umuhungu, history murayizi yuko bakundanye n'umuhungu arimo yabi yari mu fiancé wiwe hanyuma umuhungu waraheza amutwara amahera abicishije kuri mutonya wiwe. Rero muri buka yuko yaje twiganira yuko ashaka yuko tworonka ukuntu tubahuza ukuntu turonka sister wiwe hamwe na no mu fiancé wiwe kugira bashobore kumusubiza amahera canke ibintu twamufasha kugira bamuronke mu majama make bakunze STV. Sasa ikanda bareke mbona yaje ari akompanye canke mbona hari kubona undi muhungu. Rero sasa turaza kumenya ico umuhungu bafana uyu mwami kakarije kaduhere ibubamfu cyane duhere iburyo reka duhere kuri wowe. Ramutse abakunzi ba STV ubabwiye n'akazina kawe. abakunzi ba STV meze bon natwe tumeze fresh Amukoreye ni Eric mabuje gute ndamukiza abakunzi ba STV nibazo barakuze ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe jaja no munsi turi kumwe n'umuhungu yarandondeye ashaka yuko mukorana ndabahuze sinzi yuko ubu muzi ariko yarambwiye ko ashaka yuko yarabonye ikiganiro arambwiye ati ndakeneye gukorana ikiganiro na jaja muduhuze mu kiganiro dushobore kuyaga dushobore kuvugana. Rero Eric kaya ni gwawe urambwira jaja kwanza mufanika imbere jaja Jaja kwanza uramuzi cyambere nambere ndamuzi bisanzwe jaja mufaniki koje warambwiye ko ukeneye ko mukorana ikiganiro nkabahuza mukaja hano jaja nacu dufana usibyeho gusa ari umukobwa nakunze ikangora kumuronka kandi n'ubu nkaba naramuronka. Jaja yoba ibore wa muhungu ko numva umenga si Daiso canke Daiso yoba ari wewe canke nakazina kubuhizi ka Daiso. No Daiso si jewe wasi Daiso. Eric bandanye je numva yuko ino story zoba ndende. ko bimeze nyene umukobwa namurondeye kenshi byanka aho yarakiriye mu bihugu byo mahanga namwandikiye kenshi mubwira ko mukunda nawe kandi yarabitse imbere uko agenda namukunda ariko ntigeza mu mwanya nigeza biha agaciro. Ico gihe waruzi ko afite umukunzi ivyo ariko aravuga nivyo canke yarigeze ko ndonda ariko nta mwana nari so kuvugana nawe kandi n'ubu nta office haba ikigeri iki ko jembo rumengo yataje wamusavye umwanya uko mukundana hanyuma bica bigenda gute sinzi naco yamubonye ariko nyawo n'inyuma y'ibyo biganiro byose je kuri je mba numva ataco bimbwiye kuko ndacyamukunda murabizi ibintu birashika. None ndakubazejeje gatoya Eric yakurondeye mu gihe wari gukundana na Daiso cyane oya ndondeye kuva kera ariko nagumye ndamwanka ariko ntashaka kuvyumva sinzi kena ndondera ko aho wamwahera iki cari giki nawe niyumvamo nashaka ntabwo ari guzi wanje. Eric none umunsi je ndakeneye kumenya ikintu wambwiye ko ndabahuza washatse gusubira kumubwira yuko muri ayo majambo yuko umukunda canke imeze gute n'ubundi ahanini nshaka jewe undi
abone yuko umukunda atari bimwe byo kumunwa kuko tumaze kumubwira turi babiri mugabo umuntu no mwanda kwibutse yuko story arimo ariko arondera Daiso na mutonya wiwe bakundana bahamutwaye amahera ibintu vy'inkundo urabona ko atari byo arimo muri no minsi mugabo icyambere cyo nuko yomenya gukurikirana cyane vy'isi biragoye ahubwo iciza nuko akeneye umuntu akekumenya ko akeneye umuntu amuba hafi kuko niyo yakomeza avyirondeza wenyine navyo azoshobora kandi ayibuke ko burya na Daiso ko yari mugenzi kandi na mutoyi wiwe kawe gitwaye Daiso yari mugenzi wawe yego na mutoyi wiwe mwari muzina twari tuzina hanyuma none ga bro nimba mwara bagenzi nawe akaba wari ngaha mu Burundi we ntubona yuko Daiso afise imigenzo mibi yo kutamukunda eswe Jaja ngaha ari mu mahanga warigeze umubwira yuko ati Jaja bangira no jya muhungu ameze uko no ubundi iyo kuko tumaje kuraba uje kwibuka ko je nanda mukunda kandi yasanze ndamurondera iyo camvuga ati kandaye mubwire ntiyari kuvyakira ntiyari kuvyemera muri make na opportunity nimwe na mfise yo tuma mvuga ikintu na kimwe kuri we check ujya undi muhungu acemere mu gihe ndiko ndamurondera je yego hanyuma bice bigenda gute rero sasa ukumva ko Daiso yari mugenzi wawe ibya sirizi uko yari karondera sister wa Jaja ni wari uzizi cyane mu gute bijya nubwo navyemeye asenze ko yavyemeye ko ari kuri yego uyu munsi tuje kuvuga ukuri kuko wambwiye yuko umukeneye rero munsi ntutakaze opportunity nimwe ku buryo ushobora kumukonvenga akaya ni gwawe ari ngaha Jaja cyambere yomenya ko nubundi nagusubiremo agusemo kandi nanone akeneye umuntu amuba hafi amufasha mu bibi kuko n'igihe abajwe cyane n'amafaranga ariko cyo mukwiye kumenya amafaranga n'ubundi bazajya zohera namanze gushya mu mutwe muremure hagi muri bijya ko ntibamuciye amaboko arayafise Jaja nene baze yuko amajambo yerika ariko aravuga amajambo yumvikana kandi n'amajambo y'inkora mutima ariko akubwiye yuko akeneye yuko akuba hafi naho uwo waramwase naho bya byagenze gute no munsi wakeneye kwiyemeza yuko kuba hafi ntiyaguciye amaboko nk'uzorondera ibindi aya majambo yerika ariko aravuga uyumva gute Jaja ahubwo ntabwo ngafise ibibazo ndimo je nivyo byiwawe je ubu ikibazo mfise n'amafaranga yanje uko kumba hafi kiwawe n'amafaranga yanje uzaba ngarukaniye ntabwo nta makuru ufite karakubwira yuko ushaka kuba hafi yiwawe dazi mukayaronderana oya ibyo kuza kumba hafi bimugenza sivyo uwo nguyo ndazi bimugenza Jaja kwiye gutahura uri kwisi ukamenya ibintu kwiye kurondera kandi wabyukora nawe nyine ntacyo uzobishikako ubyumva Jaja nareke kuntesha umutwe ibindi agishinga sivyo ndabona Jaja yarahinduye imyumvire urumva Daiso ari mu mubabaro w'amahera niki navyumva Jaja nta bintu by'urukundo arimo byo gukora kubigenda je sinavyumva kuko Jaja urabona ko atakiri mu bintu by'urukundo Jaja please takusabye umwanya sishaka Jaja uwo namumviriza basuka mu mwanya uyu mungu nawe nigeze nkunda n'ubu sindagushaka sindagukeneye Jaja nta kintu na kimwe ukora we nta kintu na kimwe ukora ngo ndagukunde ariko uyu mwanya urankeneye ntabwo uri buzi wanje urumva yuko guyawe Daiso urabona ivyo yagukoreye je ubu muri iki gihe none hashaka amafaranga none mukunyegera zabanzaniye amafaranga yanje yapoteye Jaja nakitarondewe cyose bironderwa n'amaboko kandi amaboko arafise akomeye kandi nanjye ndakomeye ahubwo nimba wikunda mva imbere Jaja kugira umpamahoro no kwiye kumenya icyo ukeneye mu buzima ukeneye umuntu akuba hafi tukaba nagufasha kubarondera kandi ubibe ko ari umugenzi kandi twagendanye igihe kirekire umviriza nyimbuhunda Jaja umbwira mu buzima aha niho uzoba umpaye amahoro Jaja wewe sinkeneye amafaranga yawe formera bush oya no nkeneye wewe Jaja ubona ko byansura umunsi
narakubwiye ikibazo canzanye n'amafaranga yanje naragoye n'ifoto n'umuntu yanyivye ifoto ya petit sere wanje ramufise na Daiso byose arabifise uyu nguyu ntusura kumpamagara uyu nguyu jewe nawe nshaka kandi nawe ndakubaha ntusubira kumpamagara uzompamagara ko wabonye bajya banyivye okay jaja nacu na kimwe reka tuberekere kana na kimwe nigira amahoro na kimwe sana abakunzi ba Steve none sasa iriki ibintu bimeze ibintu ni so kabisa uvyumva umukobwa yababaye akeneye amafaranga akeneye kubona Daiso akeneye kubona petit sere yiwe ese nzi ukuntu tuzobigenza kugira bisuye bikunde kugira musuye kuvugana neza ari sindavyumva kuko umukobwa arababaye ku mutima ubete wo umuzanira ibintu by'urukundo nawe akeneye amafaranga akeneye n'uwamwivye mvuga ari ibintu bidahuye yego arababaye ariko sinumva ko nocika intege kuko akeneye undi umuba hafi ko n'undi ntabwo yabyishoboza wenyine birababaje cyane ukuntu karamfata kandi ugiye kubiraba kuva kera nigeze ahinduka n'akantu gatoya nanje biramubaje kuba icyo yavunikiye atacaga ifise numufasha ariko ushaka gusanga ngombye kumufasha ugasanga bigombye kuzana yindi ko yimba ufisa ukuntu umufasha uko arika yatutumye kurondera Daiso atuma kurondera n'ujye mukobwa bavukana n'ubundi ho wumva numufasha kandi gute atamwanya ari karamu no bihera he no kuciyumvira kudufasha kurondera nimbuza aho baronderera ukamurondera tengera no wabikora ngira basa kumviriza na gatonye kuko ari umugenzi wa Daiso muri umugenzi nanje ngo bisigura yuko niuza aho nushobora kumenya basi bitagoranye sinzi kumondana n'umurondera kiko kandi ndumva ndacabaye birumvikana biragoye cyane simba niyo nohera mu kumurondera mu gihe ngifite stress nyinshi z'umuntu nkunda ko nakishaka no kumana kanya kunyumviriza ariko twizere ko ugiye kugerageza nawe kudufasha kurondera aho wabaye handi ukangira ntibari kure sinibaza ko yoja kure Daiso sasa bakunze ba TV urabona yuko yari Eric yaje gusubira kuraba yuko yo hava yegera umutima wa Jaja mugabo Jaja nta sija kirimwo arashashavuye no acashavujwe n'amahera yiwe acashavujwe na Daiso hama petitsere twizera yuko tuzobaronka niyo wakora ico kintu kabaronka ni sawa niyo nakora ico kintu nkabaronka none azobari sawa nyazo zosubire gukumviriza ubu arashashavujwe n'ibya Daiso na petitsere sasa bakunze TV tuzobana turondera niyo twabaronka tuzoheza tubishire kuri kamera kuko aho byahereye no kuri kamera itegezwe guhera kuri kamera tubakunze ba TV mugire umunsi mwiza cyane. Every story matters.